afternoon, good evening, mwaramutse, mwiriwe, mwese bivanyeho naho muherereye. Karibu ni kuri Muse TV muri kumwe na Florine. Tugire tubandanye twiga Icongereza nkuko twari twavyize ejo. Uno munsi tuza kwiga gusezera. Ejo twari twize kuramukanya, uno munsi tuza kwiga gusezera. Iyo uhejeje kuvugana n'umuntu, iyo muhejeje gutera inkuru, iyo muhejeje kuvugana haba mu nama canke muri abagenzi muriko muratera inkuru, uno munsi tuza kwiga ingene musezerana. Gusezerana hari amajambo menshi mu Congereza umuntu ashobora gukoresha ariko arasezerana. Hariho goodbye, hariho na bye. Ayo majambo abiri asigura ikintu kimwe. Goodbye ni imwe mu majambo ushobora gukoresha uri kurasezerana. Hakaba hariho na yandi. Hariho see you later, uko niko aba anglais bakivuga canke naho ukagiprononsa nk'Americain uvuga see you later. Prononciation hagati y'abongereza n'abanyamerika kenshi irakunda kuba itandukanye cyane cyane ku ndome te. Te abongereza barayiprononsa te bakayivuga nkuko nteje kubivuga later. Uko niko umwongereza akunda kubivuga, ariko abanyamerika bayivuga ugutandukanye bavuga later. So, see you later canke see you later bisigura turaza gusubira, canke naho muhejeje kuvuga n'umuntu ukaca umubwira ati turasubira, aho mu Congereza uvuga see you soon, turasubira. Canke naho talk to you later. Ayo majambo canke naho utwo duterme namwe majambo umuntu ashobora gukoresha iyo ariko arasezera umuntu muhejeje kuvugana. Nkuko twabivuze hariho goodbye canke bye bisigura mu Kirundi nyene bayi, canke see you later, see you soon, talk to you later. Ayo namwe mu majambo akunda gukoreshwa, ariko rero abanyamerika hariho amajambo abiri bakunda gukoresha bariko barasezerana hagati yabo bahejeje kuvugana. Ayo ni take care. Ya mbere ni take care. Take care. Yukaba bisigura ati ugubwe neza, canke naho kuvugana n'umuntu ushaka gushaka mu cubahiro mugubwe neza. Abanyamerika iyo bariko barasezerana barafise utujambo twabo twiharije bakunda gukoresha. Hariho have a good one. Iyo bahejeje kuvugana n'umuntu bakaca bavuga ati have a good one. Have a good one. Bikaba bishobora gusobanura nk'ubu unye bikubwiye mu gatondo akabashatse kukubwira ati ugire igitondo ciza, canke naho ugire umugoroba mwiza, canke naho ugire ijoro ryiza. Ayo niyo majambo umuntu ashobora gukoresha iyo ariko arasezerana n'uyundi muntu baje kugira ikiganiro, baje kuvugana hagati yabo. Ngo twabibonye hariho goodbye, bye, see you later, canke see you later, see you soon, talk to you later, canke talk to you later, have a good one, take care. Aniyo majambo umuntu ashobora gukoresha ariko arasezera umuntu. Mwakoze cyane kunyumviriza, mwakoze cyane kuntega amatwi no kuraba iki cigwa. Yari Florine kuri micro kuri Muse TV. Mugira umunsi mwiza, tuzosubira ejo mu kindi cigwa.